venga amahoro nta kindi lakini tukabira tudame nani basi urofa mudamenga mtakula hapa meme amwe sikula hidi leo kwanza usimweze wewe ni kafiri huyo amaka huyo hamna naye ni mwezi afebusireti byabire na nini byako man ibirangire nabi acha tonge basi na mama yake reka tuvuge na mama yake wewe ivyo byihoze sivyo umupanga nuvubuza ari chinja yitu idame chinja yitu koresha umwanya akini uyu mupanga wenyewe usoneza ugakata ta mutu Feri byacha bitu yayivu si acha tu ari mu mazi nagutera ubwo bwana Feribri mambo ni aje Feribri Biranse gang Biranse gang Biranse salimie hasi Feribri Biranse gang ushaoa shaoa wavudumbukira man sasa igatumba yenu braza Feribri Biranse gang nibibazo man je byaranse tu byaranse no yana byumye biwabo n'umugore wawe nabo bafisa akanyaro kenshi man ikashasi uribwa man ivyo biboro twa ujya munsi ntavyo bibuka man ndavyibuka n'abakosi adabu kuna batukana asa none munyuma baba ko yizanye bro nawe ubwo tubana none sinabikubwiye byumye man bibaye ngombwa wana pigwa teki kure gere jyanyu badida na ubuzima bwanse lakini unapendeza nubwo ubuzima bwanse unapendeza kweli rama iyagiresha Chembo rumenga abadukurikirana mbo rumenga nta kibazo umuntu ashaka kugukorera ikibi kabisa ukabona ati umuntu sinomuharira ariko yitahuye vya bibi akabihindura ivyiza kumuharira nta kibazo kirimo naragize ikibazo aramba hagufi mbere nabibonye yuko ko bigangiriye ubwa mbere yabihinduye ivyiza biruta kuri we mbwa byaranse kwini nani kwako we peki unapata akili amna basi tukizaa mtoto si ni faida yetu sisi wote byara none nawe yo kwandikwa kuri ujya parcelle nawe ntirubakwa nimatuzoyubaka nimatuzoyubaka imushinge none na matafara guwamenye amatafari si matafari ibi au mfere system ya matete na mdongo inaona nataka kutuangusha man uzuma buragoye ndakese murabana mwankweje nko job nakuri nkana desa yo kujya uburi kudandaza ivyuma none ushaka ndandaza ikinona ndandaza abantu bace baza kumfunga leta siko musani na mashene na ma pantalons za makulere maswaga uko zitambwa uko zivuzwa akataraboneka ku mateka y'u Burundi Dieudonné Samuel n'umurundi asanzwe aba ku mugabane wa Amerika asanzwe ahurikiye mu gisata ca sinema yatuzaniye bishasha yakoze vyinshi yagaragaye henshi yagaragaye muri vyinshi bijanye na sinema aho yagiye agaragara ku mbuga zikomakomeye ku isi zisanzwe zidandaza amasinema aho ndavuga nka Hollywood, Netflix, Criminal Minds n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye zikomakomeye ku isi agiye kugaragara ku butaka bw'u Burundi vuba cyane atuzanire resi ry'akataraboneka hagiye gusha one two bakunzi bakurusha mu media ndibaza meze neza sivyo bon uno turi mu Gatumba turi mu ntuze ya Gatumba sinzi ni ntara ni province niki turi mu Gatumba uko biri kose murazi ko mu Gatumba je ndafise inkuru mu Gatumba ndafise inkuru azi ko ari abantu benshi baba mu Gatumba rero yana so turabe kwanza ama system yari ukuntu mu Gatumba vyabaye nabi amazi urabona guhera ino honyene ikaburimbi juste rihajya ariko amazi ari hafi cyane urumva rero shaka ndabereke kwanza ukungene amazi jambo muko bien
Mbona atacheka? Aya ni maya Tanganyika ya ni ya Rusizi. Rusizi? Rusizi yarasaze. Rusizi yarasaze irasara irongera irasara iratera abantu. Amazi ari mu yarinje no mu mazu. Yenje no mu mazu y'abantu. Urumva ari mugatumba. Rero guys, ndabibutse ya nkuru gatoyi ya Feribri yajya wa mukobwa wo muri Saudiya. Wamukobwa muri Saudiya bakundanye aramujya amahera aragura parcelle arayijya mu nyuma arayimusubiza barashwana biraba birebire. Ariko uno munsi amakuru mfise nuko bamaze kubana mu nzu nk'umugore n'umugabo. Nanje rero ku bantu namenye urusaku rwabo rugitangura ni gute ntobandanya amenye urusaku rwabo uko uburumeze. Niyo mpamvu rero nagarutse no mugatumba ariko cansanga ngo baratwawe barimutse. Just twakije kamera twamaze kubaza vyose aho baba vyose ukungene niyo bagiye niyo bimukiye. Rero baba majino uko amaja hariya hirya nitwonashikayo aha bakoresha ubwato bakoresha ibintu vy'ubwato. Rero tugende aho baba nk'umugore n'umugabo. Ujya mukobwa hello mie abizekani sitongeza kwitika sitafanyaga vitena ariko vyarangiye bagize iki babanye nk'umugore n'umugabo. Ubu rero barabana mu nzu imwe nk'umugore n'umugabo. Umuhungu yaramaze kwitahura baba ngaha rero urumva naba nizina giwe yagiye yaramaze no kuryandika urumva. Urashobora Paxe gusimbana kamera. Guys, aha rero kuhagenda bambara amabotine urumva. Utamba amabotine naho usimba mwenuko aho sinzi ko Paxe za kuhasimbana kamera. Canke ubihonyoremo nta nakimwe biratura bimeze. Tubifashisha ko kabuye. Ego baba ngaha rero kubabaha haragoye no kwinjira ahantu haragoye kwinjira guys, haragoye cyane kwinjira hibereye n'imbwa haboro haragoye no kwinjira ukuntu mbaho hari imbwa Rako hari imbwa muta. Bakije microphone. Sasa rero bimukiye ngaha harimo sinzi inzu iyo ariyo. Feribri. Feribri. Siho barindaki. Ninyo aha mugatumba si bwabwa canke ni kuri no muryango iyi mbwa abahungu Odi kwa Feribri Rahma ni aje? Rahma. Sio kwa mama wa nyumbani. Ni aje karibu. Safi. Wewe huyo? Mimi huyu. Vipi? Kwa nini unatokea wapi? Mimi nakuja kubangalia. Sio mbengu hivi mnaishi na Feribri. Chenje ubundaje kugi? Si kawaida. Karibu basi. Karibu. Tuweze karibu tujipatie kitu. Unaona kingine unaona ka tablete hapa. Rahma. Yes, kila kopaka hiyo hakika kaimbwa ni kazuri. Sogea kule kia Mungu. Mbona isogere cameraman na sogelea mi. Rahma biri gute no? Biri bon. Meze neza. Ndashima. Konzi no. Nenu z'ubuzima ari gihe cyo kuduga n'igihe cyo kumanuka. Mwara bo hari amazi ngera batiye muca mu. Abane yemere kubana na Feribri kandi n'ivyahahitiye Rahma abakobwa nta mutima mugi imitima turayifise nayo guhinduka ntuzi ko bibaho guhinduka siko ko Feribri yahindutse yarahindutse kwera uko wamuziga sikwakiri
imbwa ni yiwanyu cye numva n'ubwoba hayanteye ubwoba no kuri kw'Imana imbwa irigwa kwishene imbwa idakara ntija no ku mugozi oya ntitembere niyo mu rugo nawe ucuvye wumva wanatari iki VIP bama guterera iri sawa Felipe ari he si hari ari no murongo ndamukeneye sana pe ko jano makuru ino nkuru yanyu je sino igarukiriza hakabisa ukuri kw'Imana wasigaye umwana mwiza akunda akazi dame sana sai kwe kare tabwe kwa samura kama ya dame ishajione akamunofu umwana mwiza arakunda akazi ubu yarahindutse amasaha menshi urumva bari ku kazi abavyeyi bawe kumengo bari baragumutse cyane gose byavuye bigenda gute abavyeyi banje bari baragumutse ariko harabaye igihe turaronka ikibazo aritanga arerekana ko yahindutse bazi umuntu asavye imbabazi si kumuharira urumva n'ibintu simple amazi yarabateye murazino ya parcelle yanyu nayo mwari mwarakoze igiri haya nyene amazi ni yahera tuzosubirayo twubake neza ama ni mwari mwatawe kubaka twari twatanguye iskufichi chawe imbo elegisheni kidudu sio mtu utamwambia ngo sogea huko ubu rero inzu iri mu mazi yari kiri kurubako twari tukiri ku musinge ama birashika amazi nacaraza ceba ngomba ko twimuga turazi kandi ibintu byo mugatumba ibi vy'amazi n'amazi ya Rusizi ni yagira ibi Tanganyika yo n'amahoro menshi dufise amezi kiragihe yageze cyatumenya ko twiteguye kwezi kwa kane kwa gatanu ko amazi ategerezwa buri mwaka yani muri mu kwa gatatu muguma mwize ibintu muguma mwegere mushiranya wajyama hasi agakora igitanda cy'imbago nawe cyuvyuba ni nimero ya Philippe nda mu telefone numve ana fona gifise rayiri reka ndondera umuntu ntuma mutume vraiment tuyage na Philippe kuko Elike ngo hano ni mutumishi wenu mtoto ndugu yake yenda umuhamagare Yuriki umubwe ko ari umuntu ari kwa upeteye ngo mwatumba gwambaye amakabutura agira hariya kubera buce mu mazi amahoro menshi kiri umuhamagare Philippe ari kure ariko mbali umuhamagare Philippe peti yangu koresha umwanya cyane ramu mambo vipi sasa shukuru tu Mungu basi ndafanyaye ni kupambana tuna hali eriga abantu benshi abantu nk'ube ko dukuna bavuga ati umwana muke naye umuhungu yakuriye yagomba kujye parcelle muri uramwitwarira bigenda ukunuku umujyango urasara aza kuburira indero urazi ko yataye indero mu bavyeyi bawe abavyeyi bawe barabitahuye neza ndabizi ko ivyo bidashobora kubura barashobora kubaza ati vyagenze gute ariko umuntu guhinduka akitahura tahana ko zikosa tireka ngira uburyo bwose ugenda risubize ku murongo jembo rumenga ntaribi nta kibazo yego jevyo nanagutabura ko Philippe kweri yoba yarahindutse kabisa yarahindutse ubu n'umwana mwiza urumva sinzi bitari mu maso ngira nakijya gihe no vuga ati yarafite abagenzi babi baba bamuhanuye nabi ariko yaramenye ko guhemuka atari vyiza naragize ikibazo kabisa aramba hagufi umuryango wanje urasubira mwiyumvamwo urumva ego vraiment ku bintu yakoze urumva ntibari kureka kumwiyumvamwo kandi baramuhariye vraiment ego bani hatari ariko rero ntatebe ujya mwana ntatebe yaragaje iko wapi ako au iko ako iko sa ngo musangi yajya kwera ari ku kazi anatumika vitu gani wewe nde tutaona ni konvaye arika dandaza ibiki peti yana kiferi bari ko gamusani urana ko gara miziki mimi ahubwo no tangara ko kamari kutia mu nyumba kwera mu ishi naye amelelax hivi iko pose kini yimbo mwezi sikianja ari kwa unasonga bugari munakosa nani kwa lakini wewe naye mwana sasa tufanye haya
Wewe nenda ukamuone, mimi tabaki hapa na shughuli zangu kidogo kidogo. Nitwa yitwa Erike. Yuri. Nindira tujane shanda murabe. Acha ni muangalie Felibri. Jamaa yangu sha Felibri wa zamani kweli. Twenda muzana ngaha utusongea hata bugari na makayabu basi. Karibu tena. Simu yako nayo si ni hatari. Bala. Karibu tena. Pax tugende kwa Felibri muhungu. We peti ntaba ari kure. Kabisa. Piti yangu ni he? Erike. Uri munyagatumba yeme? Amazi we ntiyagutwara. Ni he? Salama vye. Avye bagatumba nawe. Peti yangu. We waba hehe? Ari mu mazi. Nagutera ubwo. Bwana Felibri. Mambo ni aje? Felibri. Bilanse gang, bilanse gang. Bilanse salimie basi. Felibri. Bilanse gang ushaoa. Shaoa. Wavudumbukira man. Sasa igatumba yenu braza. Felibri bilanse gang. Ni bibazo man. Je byaranse tu, byaranse no yana byume byumye. Unavara botine ya kuna ni mai kinyaki. Man taura neza ari botine. Nani botine ziri bwoko bunga. Botine. Pako botine zeza balo. Ndazo gukina n'umupira. Ni botine yo kwambara. Nindi yo kwambara. Aha wona hashonyora n'amashesheti. Nindi yo kwambara atamashesheti. Sikimya system. Mr. Bira. Mugenzi wani bikino. Zanse gose. Febi mama yake timu naishi na ule mwanzi mwana. Nisholo kamera man. Timu naishi na ule mtoto hivi. Toni wa rofa man. Ngomza je makamera bro. Tunge basi Felibri. None. Felibri afani. Felibri. None yagize kino. Akirusha gonda sana. Unarudia tena man. Life is danger bro. Life is danger manake mu Kirundi. Ubuzima ni bala. Ubuzima ni ni balance. Salama mere. Bona Felibri. Maisha yameyumba mere. Maisha yameyumba tuko mahotera. Murinda burayi. Felibri. Manake vi mukuko na mama yake ndani. Mama yake tuko naye ndani wapi? Imani mumbura bavumbuzi wala. Wapi kumezo wapi? Imuhira. Ega nimo mwatumya kariye kaja kana. Kare kapeti kari tuleta kasha enda. Nari mugenzi wani bikino. Tunakiongea na werege huko jamaa yetu kaka. Kuri jamaa wacu. Tena miaka mingi. Miaka mingi. Hapana miaka mingi. Kule parcelle banadoma kiana. Man biyo byaraheze bro. None matushike kwanza no kwanza. Tufike ho? Simaga tuminga mu mbuga bro. Sinjo udandaza ibiki kwanza mbona sikubiona. Tuko tuone kwanza beyo unachuruza. Uko hapa kubiuma kimya. Kilo ni kinafaa kungapi? Hivi kilo ni ngapi? Yo munzano peke au koma. Kilo ni 1000. Cha plastiki cha byuma. Chabyuma. Na mimi ndanani ndaleta byuma kilo 1000. Samwa hapo ndani machupa Felibri bana na hivi ni byuma. Felibri Mr. Bilanse. Kaka. Gatumba. Utatoka ku Mugatumba siku gani wewe? Yesu akija. Felibri. Ndiye basi. Niyo nkuru. Mr. Bilanse. Sasa. Bakobona na abiwabo n'umugore wawe. Nabo bafisakanyaro kenshi. Man kashasi. Uribuka man ivyo biboro twa ujya munsi. Ntavyo bibuka man. Ndavyibuka n'abakosi adabu kuna batukana. Asa none munyuma wawe ko yizanye bro. Nawe ubwo tubana no. Sinabikubwiye vyume vyumye man bibaye ngombwa wana. Pigwa teki kure gere ryanyu badida. Na ubuzima bwanse. Lakini unapendeza nubwo ubuzima bwanse unapendeza kweli. Felibri. Namba yukunye bro. Aho yesi botine ya nani ya mai. Se ile ni Rusizi ni Tanganyika iye iliteraga hapa ni Rusizi Tanganyika. Magendo babaze none.
Tufike tukumeso. Tushike muhira. Basi sinitize. Sinitize. Mani basi ndinjire mani mwanzo. Felipe tushafika Ongea papa tu ba. Rahma. Mama yake tushafika mapema. Twashitse kera iyakire muhungu. Sini wamesha. Sheri wake. Sheri wake. Imbwa na mbona fia inasikia njala. Imbwa we naye. Nishaanza hata kuyogopa. Felipe. Vipi sasa? Guys. Rahma vipi re? Sindabitahura yuko vyasiri ari umugabo wawe kwera uba ari umugabo wawe kabisa. Sindabitahura neza. None ushaka dukora ikigire bemere ko ari umugabo wanje. None ko tumeranye neza. Induru zanyu. Felipe, we wamubona nk'akayabu. Byaraheze. Byaraheze bro. Iwana, sheria gutura tabia. Basi. Anatarudia kwenye kazi. Basi kazi. Hivi sio muda kuanika meno. Felipe. Lakini wewe wende nda kukupimisha ukimwi kweli leo. Juu wewe na yua. Si wewe unganuko. Rahma. Gute. Rahma jewe rero ico nshaka. Ubwira abantu badukurikirana batahure neza impamvu Rahma yemeye kubana na Felipe. Nivyo yari yamukore n'icaha yari yamukore. We mutako atakukura parcelle. Ulichubukia unajua kule warabuni franga si wanapataka franga walichoka. Ucumbwira we ndabizi sister yaragiye yo muhungu. Sister yaragiye. Rahma iyagiresha. Jembo rumenga. Abadukurikirana mbo rumenga nta kibazo. Umuntu ashaka kugukorera ikibi kabisa ukabona ati umuntu sinomuharira. Ariko yitahuye vya bibi akabihindura ivyiza. Kumuharira nta kibazo kirimo. Naragize ikibazo aramba hagufi. Mbere nabibonye yuko ko bijyangiriye ubwa mbere. Yabihinduye ivyiza biruta kuri bijya bibi. Ibi yagukoreye byose ivyiza kuri jewe. Rero sinumva ko kumuharira nta oba ariko aranyumviriza amenye yuko kosa si kosa. Kurudi kosa ndo kosa. Felipe, batu bari kuchukia gasana kwa gahungu nakavayo nakapumbafu nakajinga. Bibaho bro. Bibaho ko nafizo baramutuse kwa nuka. Na muntu yo kunona abantu hafi nka bose. 50% niyo gukunda. Nimiburi nka 30% yizo kwanka. Tose nitumota. Rahma mukundira kiwe. Rahma. Arabizi mama malezi aniwe. Yo makama. Uyu aniwe. Nivyo mukundi. Sana. Aniregeze. Acha tilako weko rishumanya. Mimi vile naona alifanya hapa Felipe. Felipe. Vya parcelle vyagarukiye heherero ko. Nshaka kubimenya mani bigere mu social media bro. Bijya byaraheze. Basi kwimuka mubaye mu ivi munapanga. Mani ya ubuzima bwaranse biko mwari mwaba muri kwa mushaza jenguri na nini. Wallahi. Ivi nandikwa kwa nani? Yanditswe kuri ndijya parcelle. Man, na yanditswe kuri we mbwa byaranse kwini. Nandikwa kwako we peke. Unapata akili. Amna basi tukizaa mtoto si ni faida yetu sisi wote. Muzara none nawe yo kwandikwa kuri ujya. Parcelle nawe ntirubakwa. Nimatuzoyubaka nimatuzoyuka. Imushinge none. Na matafara guwamenye. Matafara. Si matafara. Ibi au mfere system matete na mdongo. Inaona nataka kutuangusha. Man. Uzuma buragoye ndakese. Murabana mwankweje nkumuyuka job nakuri nkana desa yo kujya. Uburi kudandaza ivyuma. None ushaka ndandaza ikintu. Ndandaza abantu. Bache baza kumfunga leta. Sikuwa msanii na mashene na ma pantaro za makulere maswaga uko zitambwa uko zivuzwa iyi ni gatumba re gatumbyano ndo mimi ki banaita ile ni new gate kwanza baba imbidata iboni yayi imbidata ari mu mazi awa yashatoka gendura ko atari ko aravugira ari ko ataro aravugira nawe gendura abe man hari ndaza ariko aravugira ari nawe nyine
to turoga kwa bose barozi eti amaya yozifikia sinzi waramubonye no kararuga siniko numva sese ngo babake ngo ni mufumu ego babake ngo ni mufumu njoksi muona simba kama mjionee tunajua watu wataweza kukupakazia wanasema ule ni mtu fulani na japokuwa ufanye vile vitu ariko ra muko biri kose minda pasha tafuta babako jo babako ibi bitu kama anabielewa ko yemeye mini minda butafuta babaki afa fani ambwiza ukuri neza yuko bariregeza kama ndagufashe nk'umuvandimwe basi none ugira wingine n'umuryango kandi aya bijya byaraheze bro ndabigusavye basi please ivyo vyihoze nta kindi washaka interview nayiguhaye basi nta kindi venga amahoro nta kindi lakini tukabira tudame nani basi urofa mudamenga mtakula hapa meme amwe sikula hidi leo kwanza usimweze wewe ni kafiri huyo amaka huyo amna naye ni mwezi afebusireti byabire na nini byako man ibirangire nabi acha tonge basi na mama yake reka tuvuge na mama yake wewe ivyo vyihoze sivyo upanga n'uvubuzi ari chinja yitu idame chinja yitu koresha umwanya akini uyu mupanga wenyewe usone zuga kata ta mutu Feribi acha bitu ya hivyo si acha tuyage nk'abantu tungese abatuba sa nk'abantu bakuze basivyo Feribi sivyo tungese abatuba basi birangire neza mama yake asante sharahma none ndatafuta mzazi wako ebo bako wapi mzazi wangu mzee ule mzee letaleta kule ni mzee napenda wazee wenzangu mzee tulia pale kwa barabara kwa na enjoy makahawa kimya sawa atana angare ndira Feribi reka tugende mani birangire neza nta kibazo Feribi ni kawaida ni maisha ubu n'ubuzima te Feribi batu wafuata bashaka mpenda kweli baramu nkubu kama alikupendaga akagutia mu nyumba mu bane kama mke na mume abana halali kabisa mushandiko aha makivu unavaa alikuvalisha basi ni lazima mpaka nibakize kumkono hivi mnaishi kihalali kihalali kabisa kama mnajua halali kapako bene kwasi ajua basi kabisa mangu ivuke bibi ya Feribi watangazia na wale ambao wanamtaka lakini Rahma wewe uko munene Feribi ni masysteme hakuna wanambia kama mpendezana taki wanani watasema hivi mwanaume ni fresheni kumshika tu bien unamregezea tu kamba kila kitu kinaeleka tu sawa umregezea kamba si unajua kama mwanaume ni kama Roho Mtakatifu anapenda kwenye amani ukitia fuyo ndio hivyo tena acha nikushukuru sana acha nende tazidio Feribi reka tugende sawa Rahma ndarudi agashatu kure bugari Feribi tu new get sire new get sire bya muziki ushabihe abasijaye ba muziki we don't say baby love you kugusiga biranse kugukunda navyisanzemwo kandi sinkibona abandi we biranse girl biranse girl akakana ni gwanje mureke gupapa shaka umubira abira kuya akakana ni bala akakana ni bala we kwa simana hapo nakuwa kupatia beat ya mapiano ya kuenea kabisa new get sire kabisa Feribi cyane kushukuru sana guys ndabakunda cyane reka dusezerane guys reka dusezerane bye bye